Ibintu tumaze imisi tubona ku marezo sosio abakobwa bubu basigaye baposta ama video bahenye iki kuri mwebwe bijye bintu bivuze abakobwa baba bari gusa urubibona bijye video man bijye bintu man ni shetani kandi nyimba musenga muri musenga ivyo nive muri bashiki bacu rigabanye ni bashiki biwacu gusa ivyo bintu si vyiza kabisa kuri bijya je ko ndabibona ndafata ko ari ugutitura imico n'imigenzo y'ikirundi canke bivana n'ico twokwita modernisation cyo kujana n'ibihe tugaca ta imico y'iwacu hama tugaza gukorera ku byo tubona kumbonesha kure canke tukubona ko hanze bikorwa nivyo urumva rero biza konona akaranga mutima k'umurundi canke k'abarundi wibaze yuko akenshi biba bivuye ku muhungu canke ku mukobwa cyane cyane biva ku bakobwa kubera iki umwana arashobora gusohoka urupangu kandi yuko yambaye nabi oriye yo kubimubuza kamushwanira ugaca usanga ni hatari afise indero nke n'abavyeyi hari aho babibona mugabo ugaca usanga babifise ara n'abavyeyi bashaka gutuma umwana bikirara abantu mukinanira oye uno munsi ntabagende kagasore kishima murabizi na komine nimwe cyangwa nta ntara nimwe ntazogendera ico kintu ndakibemereye kintu kimwe ndagusaba baki na mimi mtafurahi sana hagati wabo ni sawa sawa ikumena na souverain Gurene jewe nitwa Yves ino musisije je yanzanye n'ibintu tumaze imisi tubona ku marezo sosio abakobwa bubu basigaye baposta ama video bahenye iki kuri mwebwe bijye bintu bivuze abakobwa baba bari gusa urubibona bijye video man bijye bintu man ni shetani kandi nyimba musenga muri musenga ivyo nive muri bashiki bacu rigabanye ni bashiki biwacu gusa ivyo bintu si vyiza kabisa kuri bijya je ko ndabibona ndafata ko ari ugutitura imico n'imigenzo y'ikirundi canke bivana n'ico twokwita modernisation cyo kujana n'ibihe tugaca ta imico y'iwacu hama tugaza gukorera ku byo tubona kumbonesha kure canke tukubona ko hanze bikorwa nivyo urumva rero biza konona akaranga mutima k'umurundi canke k'abarundi sha nanje nyine birandepasa vraiment jese yani influence nyine amafilme kujya kuntu umva iyo ukunda nyine umuntu umva umukobwa nyine navuga gute nivuga ati nk'ico yaravuze influence nyene ziva hanze nyene nivyo nibaza nico biva yego oya nkaho urumva no kubirukana n'udusha tubakura ntaho dutetse imbere umva ni kuzumara amazi umva abo si abane babandi bagomba kudusubitsa inyuma kandi tugomba imbere hakuze imbere umva wosubira inyuma nagira abo bandanyutse imbere nyene wibaze yuko akenshi biba bivuye ku muhungu canke ku mukobwa cyane cyane biva ku bakobwa kubera iki kubera indero nke dufate nk'igihe umukobwa afise indero nke n'abavyeyi hari aho babibona mugabo ugaca usanga babifise ara n'abavyeyi bashaka gutuma umwana bikirara umwana wo mugorana nifungwa uri kuravuga ndacumva kubera igice usanga umwana ushaka kumugumiza muhira an example umwana arashobora gusohoka urupangu kandi yuko yambaye nabi oriye yo kubimubuza kamushwanira ugaca usanga ni hatari bo urumva biravana kugira ngo bijya bija habona birashobora kuba bivuye biravana no wabikoze kwanza bashobora kuba byakoze umuhungu kaba yabisabwe n'umukobwa bakundanye ivyo rero birafise isiguro ashobora kuba yabimusavye mu mvo yuko ashobora kumwereka ko amukunda canke sinzi mbona ukundi no bisigura muga gikuru abagomba kumwereka yuko umwenga aramukunda canke n'ikindi kintu profile n'abahungu baraprofita uraza ashaka kubwira ati je ndi hariya urashimye nk'akarorero ndi hanze hari abakobwa bari hanze bafise amafaranga akakubwira ati ndashobora kuyaguha hama nkorera ibi je ndibazangana aho biva n'ubukene burimo kenshi n'umuhungu kenshi kwa nyine umukobwa nyine iyo akunda umuntu ari fragile sana umva nyine umuhungu nyine yosha no kumupira nyine uko ashaka akamugira byose cyane ashaka gusa akemera gusa we nyine yibaza nyine yuko amukunda ari karamugirira neza
donc umuhungu nyine akaja profitiramwo akamumanipira kwa nyene nk'ubu bakugize ministre de l'éducation ni kihe kintu ukorera abo bantu mu vy'indero nkanje urana burya hari abantu urana nk'aba boss baba ngaha mwizimanga manda bigendeza urana umuvyeyi arashobora kunyegeza umwana wiwe akamwamiza mu nzu yiwe mu rupangu nanasohoke aje gutemera n'abagenzi ariko kw'ishuri numenye ivyo abarimwo yanyumva niyo bibera muga muhira umwana wamwugaranye muhira muga vya bindi navyuzi yabigirira haba ni ikintu nobakorera zo kubwanze nyene nobahanura kuko umuntu ajya biragoye ko shumirukana yakora rimwe na rimwe uramanza ukamuhanura hama vyasa mugashumирukana Burundi kuko ntawe uhanira uramanza ukamuhanura vyasa hamugasha wirukana no bahimiriza ati murabe kwera ibintu mukora sinzi ko ari ibintu mukora mukaraba neza intimite yanyu Imana ntiyabibahaye kugira mu vyereka abantu bose kubikoresha neza rero. We nawe jewe no basasibiza nyine nko nyine ego nyine nico nyine umva ni sensibilisation kandi nyine ni kubihana umva nyine ko nyine kwita kuno nyine nga mu Burundi sinzi nyine ko bayibona nyine ministere je sinzi gusa nyine ni sensibilisation amwe na punition nyine umva ikomeye basi nyine umva nyine ni badekuraje ikintu gikuru ubunye no kugarukanaho ni nk'inyigisho za kera canke zerekeye akarangamutima k'abarundi n'ibibujijwe ivyerekeye imico n'imigenzo nibaza ko ari cyo kintu cyo hagarirwa ko hanini bakamenya ko umurundi yamye ari umurundi kandi hari ibintu adashobora kwikompara ku bandi hama merci sana okay tugire guca wapo guca okay nawe